ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amazaburi, ni kw'Izaburi ya 86 kuva ku karongo ka 11 kugeza ku karongo ka 17. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga riravuga ngo ukwambaza umukama mu marushwa, ni igisabisho ca Dawudi. Nyigisha mukama inzira yawe, ngendere mukuri kwawe. Tekanya umutima wanje, meze nubahe izina ryawe. Nzogukengurukira n'umutima wanje wose, muhanyi Mana yanje, nzoninahaza izina ryawe na ntaryo. Nkako ubuntu wungirira ni bwinshi, wararokoye ubuzima bwanje, ubukura ibwina mu kuzimu. Mana, abishima bampagurukiye, igihari c'ababisha bahama ubuzima bwanje, kandi ntibashaka kukubona imbere yabo. Ariko wewe muhanyi, uri Imana y'impuhwe n'imbabazi, ntukaza ishavu, wuzuye ubuntu n'ukuri. Nuhindukire ungirire impuhwe, nuhe ubukomezi bwawe umusuku wawe, ukize umuhungu w'inshoreke yawe. Nyereka ikimenyetso c'ubwiza bwawe, abasi banje nibabibona bamaramare, kuko ari wewe mukama untabara ukampumuriza. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, iyi Zaburi ya 86 twayiciye mwo kabiri. Ejo twari twagejeje ku 10, ubu rero turahera kuri 11. Ariko ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ukwambaza umukama mu marushwa. Turacyabandanya kuraba ingene twokwambaza Imana mu marushwa, tumenye ingene twambaza Imana mu marushwa, kandi hari n'amazaburi yo kwambaza Imana mu mahirwe. Ubwo rero haba mu marushwa tumenye ingene twambaza, haba no mu munezero mu mahirwe tumenye ingene twambaza Imana. Aleluya, amen. 11 haravuga ngo nyigisha mukama inzira yawe, ngendere mukuri kwawe. Ngo Imana, Dawudi yabwira Imana ngo Imana imwigisha inzira yayo. Dawudi agendere mukuri kw'Imana, agendere mu nzira igororotse y'Imana, ayisabira Imana ngo imwigishe inzira nziza y'ubutungane. Tekanya umutima wanje, mpeze nubaha izina ryawe. Aleluya, amen. Ngo tekanya, asaba Imana, tekanya umutima wanje kugira ngendere mu bugombe bwawe. Agendere mu bugombe bw'Imana, agendere mu nzira z'Imana. None wowe niko usaba Imana? Wowe unyumviriza, birashoboka akaba ari kubigenza, ariko ubutabigenza nk'uku kwa Dawudi, uwo muhanura iki? Uwo mubwira iki? Nyimba utamubigira, nanje birashoboka ko ntama ndabikora, ariko ko Dawudi mbonye ingene yasenga, nawe ukaba wumvise ingene yabigenza. Turabire kuri Dawudi, dusaba Imana iduha umutima, itekanye imitima yacu tuyerekeze ku Mana. Tureke guhurumbira iby'isi, ahubwo duhurumbire iby'Imana, kuko Imana iraduha ibyiza byayo byose birimo muri Bibiliya. Ingingo z'Imana, ukuri kw'Imana dukwiye kugenderako, tukitandukanya na shitani sekibi. 12 haravuga ngo nzogukengurukira n'umutima wanje wose, muhanyi Imana yanje, nzoninahaza izina ryawe na ntaryo. Aleluya, amen.
ngo azokengurukira imana n'umutima wiwe wose. Kubera iki? Dawudi arazi imana, arazi ibyiza imana yamukoreye, arazi imana imukura mu ndubu, arazi imana imukura mu minwe ya Sawuli, arazi imana yabonye Sawuli ariko arica abantu kugira ashikire Dawudi. Rero niyo mpamvu Dawudi yumva ko umutima wiwe azowerekeza ku mana, kandi arazi ingene imana imeze. Kubera abana b'imana, Dawudi ntiyagiriye mu nzira y'ubutungane nk'aho atigeze akora ikosa. Dawudi turamubona ahemukira umugabo yitwa Uriya, akamwicisha kugira acure umugore wiwe, kwanza yari yamaze no kumutera inda. Ariko ukurikirana iyo nkuru ya Dawudi uca usanga neza Dawudi byaramushikiye, ariko yarasabye imbabazi imana, aragira iki arasaba imbabazi imana. Bitwumvisha ko uri umunyamafuti gute, uri umugome gute, ugasaba imbabazi imana, imana ahiri ku ntebe y'imbabazi ikikubabarira. Icyago no gupfa utasabye imbabazi imana, ugapfira mu byaha. Rero yisabira imana ngo imwigishe inzira z'imana zigororotse, areke kugenda guhemukira abandi nkuko yari yahemukiye Uriya, areke kugenda kuzuruma abandi nk'umwami yaganza. Yari kuba yarigaruriye amatongo y'abantu, yari kuba yarigaruriye ibintu by'abantu, ariko yasaba imana ko imana yomuha umutima wiwe ugacureha neza, ukamera neza, umutima wiwe ukama uhurumbira gukora ibyiza imana ishaka, kugirira neza abantu, kugirira neza abo yatwara mu gihugu, imfubyi, abapfakazi n'abapfakare n'abatishoboye, kubaha, guca imanza zibereye atari za ngondagonde, atari bimwe ibyo benshi mu isi bagira byo gufata umupfakazi ukamuzuruma n'agatongo yari asigaranye cyangwa inutwa yari afise, ugafata imfubyi ho kugira uyirengere ukayishika nayo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Dawudi we rero yasaba imana uko, nkuko natwe dukwiye kubisaba imana, kugira imana tubaye abategetsi dutware neza ab'imana yaturagije gutwara. Erega no mu bantu abana b'imana, mbega ko muri jewe haza mu byinshi. Mw'iyi minsi nariko ndaraba numviriza amakuru y'i Burundi, hanyuma biteye agahinda. Abapasiteri bitwa ko bariko baravuga ijambo ry'imana, byaravuze ku makuru y'i Burundi, si urusaku, nibyo niyumviye ku makuru y'i Burundi, kandi nkurikiranye ababizi nabo barabisiguriye. Abapasiteri vrema bitwa mu isengero rya Ezebu, ndumva ari Ezebu, ni n'abarihenze nkaba mbeshe iryo dini, imana imbabarire, namwe muze mumbabarire, ariko nzobiraba ndabyandike n'ahantu, ninasanga narabesha atari Ezebu nzobasaba imbabazi. Mwishengero vrema abantu bakicana, abapasiteri bakagambanira umukozi w'imana nkabo, bakamwica bamurashe. Yo bana b'imana, ngo kamanyi mba nirevera, mwumva abakozi b'imana bo muri iki gihe, izo ntama za Yesu Kristu bariko barazijana ho gusenga, ngo basenga nk'uko Dawudi yabigize, barasenga basaba imana ko bica abapasiteri bagenzi babo, abakozi b'imana bagenzi babo. Uriya rero imana idutabare cyane. Igituma abana b'imana ndabivuze gutyo, nanjye hari abantu mw'iyi minsi bangaririza cyane bantelefona bambwira ko urumva kumva ko umukatolika ariko aravuga ubutumwa nk'uko ndabuvuga, cyane kumva umukatolika yabonekewe cyane avugishwa n'imana ukamengana ikibazo. Si je nitumye, kandi aho mpagaze neza, mpagaze muri Yesu Kristo, ndazi n'ubu turi kumwe, niwe yampaye kuvuga ubutumwa. Rero abariko barankeha canke abumva ko abagatolika
tutovuga ubutumwa canke ngo tubonekerwe canke ngo twerekwe, kwanza kwerekwa. Bana b'Imana, gusa rero tureke guhahazanya. Naringiye kukivuga ukutariko, tureke guhahazanya, kubera ko nyimba turiko turakorera Imana by'ukuri, ntabwo dukwiye kubabazwa nuko bagenzi bacu bariko bararonka babakurikira, babumviriza canke bavuga ati nakayigisha neza canke nakavuga neza, ngo ibintu amahera yo aza mu mashengero niyo bariko barapfa bakica umuntu. Yo narabikurikiranye numva biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Yego, ubwo rero murumva rero gusenga Imana umutima, dusaba Imana nka Dawudi, nkanje Zipora, nsaba Imana impa umutima wo kuvuga iby'ukuri bivuye ku Mana, atari ibyo gufyitirira ngo nengenge fyitirire usange niko nata abantu mu gobo canke mu muriro, kandi ndiko ndahiga inyungu zanje. Mana yo mwijuru urabindinda nyakubahwa, Imana izibindinde. Nta nakamaro ko kwicara aha, nta nakamaro ko kumara umwanya mvuga ubutumwa ndiko ndavuga amafuti. Ariko ababikora nuko babironkamo amafaranga, nuko babihigamo inyungu. Rero Imana dutabare cyane, kirazira guhemukira mugenzi wawe. Abantu bariko barapfa kuko nakayigisha kurusha abandi canke afise amavuta gusumba abandi, bakicana. Abo bantu bariko baraja mu ijuru. Mwiki gihe abantu benshi bariko bitwa ko ari abakozi b'Imana, mu madini menshi bariko barahemukiranira. Dusenga Imana, Imana iduhe imitima yo kuvuga ukuri, yo gusenga, yo kwigisha mu kuri, tureke guhemukira abagenzi bacu. Imana idutabare cyane. Turabandanya 13, nkako ubuntu ungirira ni bwishi. Dawudi yavuga ngo ubuntu Imana imugirira ni bwishi, niko kuri. Wararokoye ubuzima bwanje ubukura ibwina mu kuzimu. Ngo Imana yararokoye ubuzima bwa Dawudi ibukura ibwina mu kuzimu. Imana yarokoye ubuzima bwa Dawudi imukura handi yaragira impene, yaragira ibitungwa by'umuryango canke umuryango wa se, imukura zandi buziba zaramuriye ariko ntizamuriye. Imana imukiza Goriyati, Imana imukiza Sawuli, Imana imukiza bya bintu byinshi biri muri Samueli wa mbere na Samueli wa kabiri, cyane cyane Samueli wa kabiri. Imana itabara Dawudi. Dawudi ariruka ibyo byiza Imana yamubwiye. None wowe wirukira Imana kuki? Raba ibyo wokwibukira ku Mana, nyimba atanga ibyo ubona bifadika bihari. Senga Imana iguhishurire, kuko hariho byinshi wibagiye kandi Imana yakugiriye. Waranibagiye ko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Wararokoye ubuzima bwanje ubukura ibwina mu kuzimu. 14 havuga ngo Mana abishima banagurukiye igihari c'ababisha bahama ubuzima bwanje, kandi ntibashaka kukubona imbere yabo. Ngo ababisha bari bahagurukiye Dawudi, ibyo turabizi. Reka tuje muri twebwe. Wona ntabwo urabona ababisha baguhagurukiye, hanyuma ngo Imana ibagukure. George Paul Musabyikazi w'Imana nzima, ndafise ibyo noshima Imana, kuko hari byinshi Imana yankuye mu bari bampagurukiye. Narabwiye intahe yanje uko mu Burundi nashatse kwicwa, Imana ikantabara. Narababwiye nzagiteranya aho nagiye ndaca uko bashatse kunyica, Imana ikantabara. Narababwiye muri Tanzania inshuro nyinshi basanga mu nzu ngo banyice, Imana ikantabara. Bashoreye bagiye kunyica ntabona imbere n'inyuma, Imana ikantabara. Ese atari kwa kundi kujya tugahimba no kwibagira aho hantu Imana yankuye? Nigeze kuba ndahibagira kubera iby'isi no kwiginaga kuko iby'isi, ariko ubu naragaruye agatima, ndabona urukundo Imana inkunda.
ndibuka ko imana yagiye inkura mu maseta nagiye gukorerwa ama operation imana ikampuramwo ntazi yondi maze umunsi wose ibyo byose n'ibintu nta kintu to wobura ushima imana nimba waragwarwa kira abandi bariko barapfa imana yaragutabaye hari abagwara malariya mu bitaro barenga 10 canke barenga 20 abamwe bagapfa ugasanga wowe muri batanu murarokotse canke urumwe shima imana kuko mwari mugwaye ingwara imwe bamwe barapfa abandi barasigara kandi nabaje bapfuye ntabwo bapfuye kuko imana itabakunda oya igihe cyabo cyageze canke hari igihe bobo bari baritunganije murazi ko imana idutwongera iminsi yo kubaho kugira dutunganye tureka kujana n'ivyisi imana ikatwongera iminsi nanje ndayishima kuko yo ndiko ndatekereza sanga imana yagiye inyongera igihe cyo kubaho kugira nihagera nzobe naragaruka imana ntishaka umuntu apfa imana irakureka ukanagwaruka babara kugira niwagaruka mu mubiri wumve ko atari ubuhinga bwawe bwahagukuwe ahubwo ari imana yagutabaye yahagukuwe 15 havuga ngo ariko wewe muhanyi uri imana y'impuhwe n'imbabazi ntukaza ishavu wuzuye ubuntu n'ukuri imana yuzuye ubuntu n'ukuri ungirire impuhwe nuhe ubukomezi bwawe umusuku wawe ukize umuhungu w'inshoreke yawe Dawudi asaba imana wihindukize umutima w'imana uze kuri Dawudi imana yumva icyo gisabisho cya Dawudi kandi imana igirira ikigongwe Dawudi irebye se wa Dawudi ngo umuhungu w'inshoreke yawe Dawudi aratakambira imana arasenga imana umuntu w'umwami yari umwami akomeye muganga atora inanga agacuraranga agatambira imana mwigeze mwabona Dawudi atahukanye isanduku ry'isezerano ry'imana hanyuma atamba anezerewe umugore wiwe Mikayi akamutwenga Dawudi agatamba n'impuzu zigakoroka umutamano ugakoroka umugore agaseka gwewe mbese umugore akamuseka niyo mpamvu aho mitanibuka muntaye mbandiko ndabatera inkuru hari igihe mvuga ati ibindi nzobivuga jewe mu rusengero muri Tanzania hageze gukenguruka naratamba nkumva ko ndiko ndatambira imana kandi haleluya amen nkumva ko ndiko ndatambira imana koko rero ngo hari abantu bahora bantwenga ngo kirahaguruka kikavunagurika haleluya ndagahora ndavunagurika nkavunagurikira imana abasebya bamuga rero aho naza kurira indege abantu bumvise ko ngiye kurira indege niyizi Buraya bavuze ngo abandi bavuga ngo mugabo kweri ngo zipora nibareke yurira indege ngo nukuru uravye ngo ukuntu ngo byari bimeze ngo yakweri ngo yamana yahora abyinira ngo iramutabaye kandi kweri dose yanje ntabwo yagenze nk'idose sukwiyemera hariho n'abagize idose nizamara n'amezi 6 ariko nanjye dose yanje yarihuse kabisa narabonye neza ko nari kumwe n'Imana mugihe hariho n'abazitanguye imbere zanje n'ubakiriyo niho buri byushima Imana rero nkabyinira Imana n'uyu munsi iyo ndi ku rusengero nyene iyo hageze mba numva nyene mba numva nuzuye mu umwuka wera umugani w'abandi ngo umwuka wera ariko mba numva nyene umwuka wera cyane umutima mutagatifu abari muri jewe kandi koko ndazi ko ari muri jewe rero nawe uzushima Imana usenge nka Dawudi wumve ko Imana atakindi kintu cyaba mu buzima bwawe isumba Imana haleluya amen 17 haravuga ngo nyereka ikimenyetso cy'ubwiza bwawe ngo Imana imwereke ikimenyetso cy'ubwiza bwayo wowe Imana nirakwereka ikimenyetso cy'ubwiza bwayo iyo ugendana n'Imana kabisa irakwereka ikimenyetso nanze ikimenyetso cy'ubwiza bw'Imana ndagifise
ngiyi n'impeta ku rutoki yo gukorera imana. Ubwo rero niyo mpamvu aleluya amen mba numva nyene ko ngomba gukorera imana nyene by'ukuri atari kujenjeka kandi atabindi by'inyungu ndiko ndaharanira hirya no hino. Oya, abasi banje nibabibona bamaramare. Wowe urigera ubona abasi bawe bamaramara kubera ingene baba bariko barakugirira? Je nabonye benshi bamaramara. Ndi no mu nkambi naragiye ndiko nagira ibyo byo kuja iburaya canke ndiko navuye mu bipimo, abantu bamwe ngo wa mugore agwaye sida, ngujya bamvuga bamarabika ngujya agwaye sida ngo yoja iburaya. Mana yo mwijuru, abantu baratubonera ibintu bakatuvugira ibi canke bakakuvugira ibitari byo, nanje ndavuga abandi. Ariko hariho imvugo nyene twovuga twitondeye, ariko nyene niko bamvuga. Ariko Imana yo mwijuru niyo yarazi biri mu mubiri wanje. Nta sida nari ngwaye, kandi naho nari kuba ndayigwaye canke n'abayigwaye sibara ku mutemere. Hariho n'abayigwara atari uko basurashuye. Rero bamaze kubona bamwe nuriye indege byarabatangaje. Abandi ti wa wundi atize akaja iburaya. Yes, Jesi nize, ariko Imana yancishije. Nzobabwira ni nayo mu Burundi yo nga muri Australia niyo ngiye kuza nayo mu imisi. Imana itanga n'amashuri. Imana yo muzumva byinshi. Haleluya amen. Kuko ari wowe Mukama untabara ukampumuriza. Ngo kuko ari wowe Dawudi yizeye Imana kuko ari imutabara ikamuhumuriza. Nanje nzi Paul umusabyikazi w'Imana nzima niko bimeze. Hari ibintu byinshi Imana impumuriza intabara. Jewe nzoza ndashinga intaye nyinshi kuko nuba ari ubu ndahura n'ibigerageza, ariko Imana niyo iriko iragwana. Yego ndicaye ndatuje. Akazi kanje nugukora ijambo ry'Imana. Biriya byo bariko barampemukira bashaka kumpemukira bazipambanira n'Imana. Yego bana b'Imana, video reka tuyigeze ngaha. Yari Izaburi ya 86. Izaburi iraremesha cyane kandi ni nziza cyane. Iguhezagire nanje yampezagiye. Umukama Imana bahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.